Kandi uno munsi nabonye benshi bariko bagiye bambira ngo ni ryambere ngo mudishanyuma nawe tukubonye twara twumva tubwira ibi. Yego. Novuga ko nka 80% mbere barenga ayo makuru bayaronse biciye ku Gaciro Media. Yego. Yego. Ni ntahe nziza kabisa. Uno munsi none abarundi bitega iki ko murinze muja hamwe mugashira imitahe hamwe abantu birashoboka ko muzogabanya ujya murindi w'abatonda barindire bisi batazi ko ziza. Je yo mbonye amahigwe nkayiga aho nkasanga nayo kuri ndabarangira mugabo kandi bijye nije mba natangiye gutereka ikirenge. Muri electromeka omudishanye muri je natanguje umutahe. Donc nuko rero kandi ikinyora gikomeye nuko les jeunes vraiment bamona bariko baravyumva bimpa amahigwe n'ivyizigiro byo kubona ati kumbejo Uburundi kizoba ari igihugu bihagaze neza benshi bahora bubaka amashira hamwe canke ama koperative bikubakira ku bucuti bari basanganye bafitaniye none umunsi umwe bibona ngaha akabirangira uriya tutazinanye tugahura. Okay, yes. Ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga niyo mudishanyuma wa Mungu wanyu reka tubaye ikaze cyane kuri Agaciro Media niho ibintu byose bibera aha ndavuga bya bindi bijanye n'iterambere development personnel toujours nkuko benshi mushobora kuba mamaze igihe kitari gito mudukurikira murazi ko tubashikiriza ibiganiro byinshi bibarangira donc ama opportunité amahigwe abahari ahantu hoshira udufaranga twawe tukunguka nubwo twoba duke ahantu ahubwo urondera udufaranga utanadufise ivyo nibindi ni bimwe mu byo tubashikiriza ego twarabarangiye byinshi harimwo na electromeka bagenzi reka ndabwiza ukuri bimwe mu ntaye ducisha hano zimwe mu ma opportunity ducisha hano hari abarundi badafise n'abajana n'akaryo uno munsi reka ndabereka intahe nziza bagenzi irahimbaye iraryoshe cyane y'abarundi isinzi bakurikiye bino biganiro kuri Gaciro Media bagaca bajana navyo uyu munsi bahagaze mu nyungu weho waturabiye hari curunguka uri mushasha gira subscribe maze nawe wige nube uhomba kuri Agaciro Media niho bibera. Monsieur Yves Mpawe nayo tukuramutse cyane ndabaramukije cyane Agaciro Media. Ego. Uno munsi tusanze mwakoranije abantu kano munsi ndawukeze ko berewe gose nakoze dusanze mwakoranije abantu ikigogo uno munsi mwariko murakora niko nyebaki bo murakoze nkuko ubajije wabonye hariho kadufise ikoraniro yari ikoraniro rya bose ikoraniro ry'abanyamitahe bo muri electromeka urabuka ko mu minsi heze twabateye akamo hanyuma abantu baritavye babonye ko atari bake baritavye hanyuma twariko rero turashira mu ngiro ivyo twabemereye kugira inama ya bose kugira urutonde rw'abanyamitahe bose kugira ngo noneho dushobore kuronka amategeko mashasha les statuts zigenga ishira hamwe electromeka rihurikiwemo n'abanyamitahe bose bashasha nkuko mwabonye bitavye. Umugani wa Bibiliya ngo bicete gisomeka. Yego. Abantu kenshi ntibakunda kwizera inkuru zaciye kuri réseaux sociaux. Yego. Wewe nkuwa hacishije ubutumwa uri kurabwiye abantu ati nyabona nimuzane udutahe ndabereka ukuntu dukorana. Uyu munsi ishira hamwe ngira ntukiri umwe. Oya sinkiri umwe. Yego. Kuri babandi rero bafata ati inkuru ziciye kuri réseaux sociaux ziragoye kwizera. Yego. Bo abo bivana n'izo nkuru aho bazikuye. Ariko izaciye kuri Gaciro Media abantu barazizeye kandi uno munsi biboneye yuko ivyo babwiwe ari ukuri ari impamo. Kubera yuko barabwiwe ati hariho ishirahamwe rihamagara abanyamitahe kandi iryo shirahamwe ririko rirakora ibintu bigaragara biboneka kandi baje bavyiboneye babonye ko atari inkuru z'ibinyoma babonye ko ari inkuru z'ukuri urutonde rwakozwe mu misiza tuzogenda muri ADB kugira ngo dushobore kuronka les statuts hanyuma babe abanyamitahe bemewe muri electromeka ntabwo rero ari inkuru z'ibinyoma bumvise kandi nikemeza yuko atari inkuru z'ibinyoma bumvise nabo nyene barizeye izo nkuru aje cuma baje
kandi uno munsi nabonye benshi bariko bagiye bambwira ngo ni mbere ngo mudisha nyuma nawe tukubonye twara twumva tubwira ibi yego novuga ko nka 80% mbere barenga ayo makuru bayaronse biciye ku Gaciro Media. Yego ni ntahe nziza kabisa. Uno munsi none abarundi bitega iki ko murinze muja hamwe mugashira imitahe hamwe abantu birashoboka ko muzogabanya ujya murindi w'abatonda barindire bisi batazi ko ziza? Ivyo nivyo vyifuzo vyacu nayo migambi dufise muri Electromeca kubera yuko barayamaze bati abagiye hamwe bagira inguvu nyinshi. Rero kubera ko twagiye hamwe turiteze yuko mu misiza abantu bazobona moto muravyo nyinshi ziriko ziratembera mu barabara abantu bashobora kuyunguruza byoroshe eka mbere nkumbure na yangendeshwa ishobora gutwara abantu 8 y'umuduga nayo nyene ikaba izoshobora muri kazoza ka hafi nayo nyene kugwizwa igashobora gufasha igihugu n'abene igihugu cyane cyane muri bibihe bijanye no kuyunguruza bigoye. Bivuze ko uno munsi none abantu boza kubona kino kiganiro bogira amakomande izo moto zoboneka? Uno munsi abantu bagira amakomande twabamenyesha yuko muri Electromeca bivanye n'inguvu zashizwe hamwe n'abanyamitahe hariho komande y'ibikoresho byo gukora izi moto biri mu nzira. Biri mu nzira. Nukuvuga ko umuntu agize komande uno munsi byo mworohera kuzoyironka vuba hashoboka. Ahandi naho mu misiza nko mu mezi yabiri ari imbere zozo zizoba ziri ngaho zitarinda kugwa komande mugabo uza uyigura usanze iri ngaho. Yego nimba atari banga mubabwira uyu munsi izi zindi moto zirimo ibitoro ibiciro vyazo birazwi none zizanyo kano kanya izi mugiye gukora mugiye gushira ku isoko zizozigurwa ngahe? Gushika ubu turashobora gutanga igiciro kiri cyababa peut-être ko twavuga igiciro exact tutaramenya le coût de production amahera izodutwara neza kugira ngo kuko ari ibikoresho bikiriza niturabirihira ntuzenya amadedouanement n'ibindi haro n'ibindi bigurirwa ngaha localement. Rero tugereranije izo bari nko mu miliyoni 6 nko mu miliyoni 6 ashobora kurengaho gatoya canke akaja musi gatoya ariko izo bari nko mu miliyoni 6. Yego uyu munsi yego abantu bagiye hamwe ntibari bazinanye akantu gayive mukaravye mu mico y'abarundi benshi bakunda kubaka amashira hamwe bafatiye ku bucuti ama promotion y'abiganye eglise runaka kubera abakristo basenga mu rusengero rumwe. Uyu munsi abo mwahuriye ngaha besho usanga utarubazi nabonye nubabajije nta numwe azuwundi. Yego akantu ukabona gute? Ibi ni ikintu bita ihindura ry'ibyiyumviro. Abantu barahinduye ibyiyumviro ntibagihuzwa n'imiryango canke ngo bahuzwe n'ubucuti runaka mugo no munsi abantu barahuzwa n'icyo bashaka gushikako. Yego icyo bariko bararondera. Yego icyo bariko bararondera. Aba bantu rero bahujwe n'imigambi irashe n'icyo babona inyuma y'iyo migambi bazokungukamwo nicyo cyabahujije. Uno munsi rero bya bindi ngo amoko ngo bitumba oyaye nkumbura imigambwe canke amadini oyaye. Uyu munsi abantu bariko baruguruka ivyiyumviro bariko baruguruka amaso babona yuko ikintu kibahuza kikwiye kubahuza nico baza kumariranira n'intumbero icyo bashaka gushikako. Donc ntibahuzwe n'ubucuti bahuzwe n'inyungu. Inyungu rero nizo ziriko ziratuma abantu baja hamwe kugira ngo bashike kucyo bifuza ku nyungu bashaka gushikako. Yego okay mwari mwaratanze akaryo kandi ndibuka ubushize nka Ropromyeme ho mwari mwavuze ngo twongeye ikiringo kigera ico kiringo mwatanze cyararenganye. None uyu munsi nta wamenya ntihaza kubura umuntu ibi avyumva bwa mbere yuko mu Burundi habaye ishirahamwe rikora ingendeshwa zikoresha umuyaga nkuba zitanwa igitoro. Umuntu avuga ati yamana y'inso dufaranga nabitsano je none cyo natwiruka nayo umunsi imiryango namugariyeko.
uyu muntu vraiment tumuhaye pole kubera yuko ntitwobandanya twugurura imiryango kuko byoca bitubuza gutanguranya izina ibikorwa kubera yuko dutegeza kuba dufise urutonde rw'abanyamitahe rukwiye hanyuma urwo rutonde akaba dutujyana kugira ngo turonke ivyangombwa by'ishirahamwe rishasha kubw'ibyo rero urumva tubandanyije kuguma twugurura imiryango ntitwoshobora kuzoshika kuri urwo rugero nico gituma ku bantu basanzwe barinjiye mu ishirahamwe ariko kubera ko twabonye ko tugikeneye uburyo kugira ngo dushike ku migambi yacu abo nibo bongewe iminsi 15 kugira ngo bongereze bakuze imitahe yabo bongereze kugira ngo bikunde dushobore gushika kucyo twifuza abo rero nibo bahawe iminsi 15 ariko utarinjirawe oya azorindira ikindi gihe kuko turugara mashirahamwe yose niko bigenda bivanye n'imigambi bagomba gushika ko barashobora kugurura mu kiringo runaka turahamagara abanyamitahe hanyuma bakugara bivana n'imigambi n'intumbero bafise nicyo bashaka gushika ko mu mwanya bisigura rero ngo muri kazoza turashobora kuzokongera kugurura abantu bakinjira bivanye na projet canke ikintu ushaka gushika ko mu mwanya ariko gushika ubu abanyamitahe gusa barimwo nibo bemerewe kuduza imitahe yabo kugira ngo bigende neza nuko je ndabashimiye gose naje ndabashimiye cyane Agaciro Media murakoze merci beaucoup kuba dukurikirana kuri Agaciro Media udahuye n'amahigwa ya uzohura n'ayandi kuko igihe cyose tubereka amahigwa ari mu gihugu benshi bataba bazi tukabereka ibitangaza benshi mutaba munazi ko bikoreka mu Burundi nuko rero ndabakengurukiye musangiza video abandi tuzohura mu kiganiro cy'ubutaha bye bye cyo bwa mbere nabonye ku rubuga rwa Facebook ndabibona entreprise itangiye gukora ubwa mbere yakoze imodoka mbona bafise bakreye urubuga baravyerekana Yves mbona mwagirana ibiganiro na wewe muramubaza ukuntu batangiye gukora barababwira ukuntu batangiye gukora barabereka ingendeshwa ico gihe mbona barayiberetse ico gihe we wabonye iki wabonye umuduga wabonye moto wabonye nabonye umuduga wabonye umuduga ego okay hama ico gihe Yves nkuko twe ku Gaciro Media twama tuvyerekana twereka abantu amahigwe benshi batabazi hariho nabatemera ko bibaho wewe ko benshi nagiye numva intahe za benshi bavuga ngo babibonye kuri YouTube ya Gaciro Media webonye kuri Facebook ko arundi benshi batarizera Facebook ngo haca ibihuha ibintu byo guswaganya weho vyizeye gute je nanje maze kubibona kuko nawe munyemengo ni gitangaza kubona umurundi wa mbere atangiye kuyumvira gukora imodoka byambere igitangaza yego Facebook naho benshi batayizera ariko najewe naravuze ati none bino bintu birabaho canke ntibibaho ariko mugaca mvuga ati kubera ari ubwa mbere bino bintu ndabibonye tereka ndabiha agaciro ico gihe ubwa mbere mengo mbere narabisize muri kuri stati yo kuri WhatsApp abantu benshi barabibona bizati bino bintu kwere n'igitangaza kubona umurundi yimviye gukora imodoka kiyumvira gukora ingendeshwa z'abantu bafise ubumuga bashobora kuyunguruza atagitoro birinze kubasaba muzati bino bintu kweri ni bizima kandi ni vyiza cyane gose ico gihe wewe rozongura ingahe Bujumbura ego okay nari muri campus ngaho Mutanga uri umunyeshuri nari umunyeshuri uri umunyeshuri donc muri campus donc nuva muri kaminuza ya leta y'u Burundi mugabo mperuka guheza uheruka guheza ariko urateye intambwe ucuruza n'umutahe muri electromech ego kuko hari udandazwa n'isanze nkora kuko ngo tuno tundi ubundi nagira no ni kuronka umutahe w'umuriyoni uri muri kaminuza umengo kirakumbye kimwe gusa nagiye kuri kaminuza nari narashinze imizi mu tuntu kanaka nikorera ubwanje nyene ego none ko kugira ujana amahera muri electromech ego Yves wamubonye mugabo mwarahuye oyaje nitweze duhura maze kubona rencontre baheruka kugiranira na president ya modoka nkabona bayizanyeho na yene nkabona abantu barayigiriyemwo nkabona inazijya moto ivyo byose nta gitoro vyabo oya byose ni electric nkabona president bagiraniye umubonano muziti bino bintu president amaze kugirana umubonano tiberemewe n'amategeko kameme biriseriye yasha biriseriye kweri gose ico gihe none wewe ugira ushirimo umutahe John ofete ndiko numva nyene uko kuntu warindutse ariko no ba entrepreneur bavuga ngo bafata ama riske umunsi watanga amahera uyahaye umuntu neza utabonye utaza havuka utaza hataha
ntihumva ko ayo mahera ko yarazohava agira ikibazo reka kweri nta kibazo zohavagira eh kuko jewe ubwanje maze kubibona eh je naravyizeye cyane gose kuko je mu buzima bwanje ukuntu meze ikintu nacumvise ndamanza nkagenda nkagitohoza nkumviriza icari co ico kintu ngiye gukora ko ari co ayo mafaranga ko noshobora kuyashiramo cyane ko noshobora kuyashiramo ko ndibuka hariho n'ibindi bintu nyene baheruka kumbwira by'amajangaho inyuma y'isoko gatoyi haruguru gatoyi mengo ya bese ivyo bintu barabintwayemo camanza ndagenda ndishikirayo kuri tele ndamanza ndabiraba maze kubibona bamwe bambwira amanyanga birimwo niyo mpamvu ntavyizeye ariko mugabo jewe maze kubona Yves kuri Facebook hanyuma nkatora nimero yiwe nkagenda tukagira bambe tukavugana kuri WhatsApp nkamubaza ibibazo bitandukanye nawe akanyishura mbere ageze igenda mubaza ikibazo tunone mbega burya umuntu yotwaramo umutahe iyo entreprise bakayugara hirya y'ejo vyogenda gute nawe acarambwira ati none wenda kubaza ikibazo nanje wewe nk'ubwawe nk'ubuye wo kuyumvira gukora dufate ugasanga dufate nka entreprise yiwawe canke dufate nk'urudandazwa rw'iwawe ukazana umutahe hanyuma ugo rudandazwa uri kurakora rugahomba timbega amafaranga ugenda kuyakande tino numva ko ari ubwo nyene uzobuhomba umva nawe amaze nibaza ko ariko ahamagara abanyamitahe yarahamagaye abo baza gusangira ntiyaravuze ngo ni muyanzane nzobungukira nukuvuga n'ivyunguka niwe wungutse uko uruganda rwari rwawe betete ko ego okay nuko bagenzi nkunda kuyobwira ko kuri Agaciro Media je yo mbonye amahigwe nkayigaho nkasanga nayo kuri ndabarangira mugabo kandi bijya nije mba natangiye gutereka ikirenge muri Electromeka omudishanje muri je natanguje umutahe donc nuko rero kandi ikinyora gikomeye nuko les jeunes vraiment mbamona bariko baravyumva bimpa amahigwe n'ivyizigiro byo kubona ati kumbejo uburundi kizoba ari igihugu bihagaze neza benshi bahora bubaka amashira hamwe canke ama koperative bikubakira ku bucuti bari basanganye bafitaniye none umunsi umwe bibona ngaha akabirangira uriya tutazinanye tugahura twahujwe n'inyungu twahujwe n'ubucuti ubucuti buzoza bukurikiye inyungu ndagushimiye cyane murakoze nawe merci beaucoup ego merci je ku mazina ni Amedendo wa Yezu ego abandi umwene gihugu w'umurundi ego abandi mba muri gisagara ca Bujumbura aha uri umwe mu banyamitahe bo muri Electromeka wayimenye gutega mutama je Electromeka kugira ndayimenye nagiye kuri YouTube ego ndugurura hanyuma numva ikiganiro kiraryoshe ndacyukirikana cyose kirahera ego giheze narabonye ko hariko nimero za nyene ishira hamwe kugira ngo menye neza aho hantu mwari muravye yego ni kuri YouTube cyari kinyamakuru kiye kinyamakuru sindacibuka urabona kuri YouTube haje ko ibintu byinshi yego muga nabonye kuri titre bavuze bati umuntu ahingura ingendeshwa zitanywe bitoro w'umurundi nca numva nanje karambakuye nca numva ico kiganiro no gikurikira nico gituma vyatumye ndagikurikira cyose ndakimara yego ico gihe kenshi na kenshi ibintu bica kuri izi nkutangurukana ubumenyi benshi bayifata nk'ibintu vy'ibijandi umengo nta no gufyinira umunsi wabibona ni wavuga ati wosanga abantu bariko barabeshesha narigiye wumva bariko bahamagara abanyamitahe ubwo ndimwibaza ati aba bashaka bo biba amafaranga ego amarezo sociaux menshi arafise iyo connotation ego mugabo rimwe na rimwe nico gituma jewe maze kuvyumva nkarwa nizo nimero naciye ubwo nyene ndamuhamagara uwo muntu ndamwandikira ndamubaza nti eske ibintu numvise nivyo abaramubwira ati nivyo mbwa kugira nirasure ko yari kuri telefone ca ndamusaba mubonana uwo mbwira aho ukorera kugira ngo nze tuganire kugira numve neza ko ivyo bambwiye ku telefone ari vyo muga hagati aho ko nsanzwe ni
afise inosio zimwe zimwe Ego. naciye ndamusaba nti mu kurindira ndungikira plan d'affaires yoshira hamwe yawe hama arayindungikira murayisoma mu kurindira ko tuvugana Ego. niho naca ntangura kubona neza Tibaba ndashobora ndasoma serie. hama nashaka kuno kubona niyo moto Ego. n'amaso yanje hama none nashegera nge kubiriwe sanga imoto irahagaze cangira nti bwa bundi reka nivyo cangira rero iyo démarche yuko nanje nabo umunyamitahe Okay. Uyu munsi mwe mwari mwahuye nk'abanyamitahe. Wabonye gute umaze kubona ko nabandi barimwo harimwo burya n'abamikoro atari manini mugabo bakaba barateye iyo ntambwe biguha umwizero ngana iki w'iterambere ry'ejo. Je mwizero ndawufise cyane ko ni mu kugira njemwo Ego. nabanze gushishoza turavugana n'uwo bitanguje Ego. ndumva yuko afise ini vision umuntu yokurikira Ego. kandi tugiye hamwe twofashanya nibaza ko kiretse jewe nari ngaha nk'uwabironye kuri YouTube canke babironye mu kayandi marezo sosio Ego. benshi babibonye uko nyene barumva ko umugamba ari wo barashiramo nayo amafaranga yabo twaje nkariye kugira ngo turabe izo ndoto twabonye batubwiye niyo moto twari tumaze kubona ndetse n'imodokari twabonye yagiye kuri stade le premier mai kugira ngo dufashanye iyo ndoto tushikane nibaza ko tubishitse ko kizoba ari ikintu ca mbere ciza dukoze mu Burundi made in Burundi kandi cotera iteka twese nk'abarundi nk'abanyamitahe. Ego. Kenshi na kenshi ibihugu bitaba biratera imbere haba harimo na mentalite kiri pauvre sinzi ukuntu hano kivuga mu Kirundi ariko abantu benshi bazi ko bubaka amashirahamwe cyangwa ama societe bifatiye ku bucuti mugabo hafi ya bose mwe mwahuriye ngaho wasanze mutazinanye ico kintu kibona gute? Ego nivyo bivana nico kintu carico Ego. nikibakura abantu icarico twebwe nibaza ko abaje ngaha bose barabonye ko biri mu ndoto zotuma igihugu cacu gitera imbere canke bikaba imwe mu nyishu ibibazo uno musi turimwo y'ibitoro nico gituma nibaza ko twese twaciye tugira tuti icoza kudukura ko ivyo bitoro tubona biduhanze uno musi bigatuma umuntu aronka ico kintu cyo kwiyunguruza gikoreshwa umuyankankuba vyodufasha byose nico gituma babonye abantu benshi ni muri ikoraniro abaje ibibazo kandi basa nabi bitahura ko n'amafaranga yabo barasizemwo nico gituma ngira bamaze gushira mwizere yuko babona yuko iki kintu ari ciza cyane cogirira akamaro abene igihugu n'abanyamitahe barimo. Murakoze cyane. Murakoze nawe.